Pa. Sawa. Kisha tuseme mahali amateke. Kuri amateke. Nagayo. Ibihumbi 5. Ujora hari amahera nza ndaguha. Umunsi wayamaze. Ati burya mutama yari yakoze. Sivyo nega mwana. Yego. Murakoze. Zuraharura. Kwangoma ngira ibintu kwisha. Mwaramutse muto. Ni sawa. Mwaramutse mahoro. Yego sawa. Bye. Baje chingenda rero musigara. Mwende kw'ishuri ni muciye. Sasa musigara. Yego kandi ntasha muze murabitora. Yego. Patient. Ivyo ni biki? Ibintu bijasha bya 2020 niga kandi wowe nawe vihora wigira ibindi bintu ega genda umurasta vie Mana yanje. Umva iki ni kigo gishasha mzi cigisha abasani ingene bifata Yesu kandi jewe nimba ukurayimenya nimba iki kigo nzogikurikirana kuri primiziga je nzoba uwa mbere vie gutera amasitayiri gutera ibintu by'indani by'abaniga nyine cubo n'ivyo ihindagurika ry'isi ihindagurika ry'abisi 666 kuyatejeho Jenda fisa mahera. Oya show me. kandi ngorane iwawe uguma umpamagara ibiyoni zibiri Man, umase kwishura. ihindagurika ry'abisi ubusigaye mfise wasiwasi kubera abisi bagutera amapasi Our Rasta man, our culture, our brother. Jumi ndakwemera man ndakwemera Jeni ongishika zuzuye. Romeo, mbona gute? ndakwemera Maze, agaboni sa. Patient. niga diwewe basi Ani kw'ishuri? wapi niga Oh my God. skuru n'ababono batari Ababono. Aweni ndahubwira ikintu kimwe. Usaba amahera ngo uje kw'ishuri ngo bagutuye kw'ishuri? Kumbe yazana ngaha kwirwa marigara, sivyo? Rero kura ivyo wawe ndihora umpaka. doge niwidoge ahubwo rero wewe tora kwanza ugenda uciyeko Ivyo kuzanira nibi? fatira wewe kwanza agasitiki kwanza ubanza utushija zuba kwanza ubanza ushire hasi kwanza ubwonko aya wangu yo wanje nari nakwijije ariko rero zana ibintu rero naje ndabitore kuko niko kanyuma man Wewe. Ibi nibikunyereka jewa. Ndakwereka. Tugenda. Haya tugiye kuzina